Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe kandi ahimbazwe. Ndongeye gushimira Data wa twese, Imana ishobora byose, kubwo uyu mwanya mwiza yongeye kudutiza wo gusangira amajambo y'Imana. Ni mu kiganiro Saveur Divine, ni mwene So Kwizera Fabien. Ndabaramukije. Imana iduhana umugisha. Kuva ku munsi wa mbere wa kino cyumweru turimo, kuko tugeze ku munsi wa gatanu, turiko turasangira amajambo y'Imana dusanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Nyuma yo kuganira ibya Pasika, urupfu no kuzuka bya Yesu Kristo, dutandukiriye no kubijanye n'ibikorwa byakozwe n'intumwa, na cane cane ibikorwa byakozwe na Mpwemu Yera w'Imana akoresheje intumwa. Imana ishimwe. Ariyo ntangiriro yo kuvuka ku itorero ry'Imana, ishengero ry'Imana rya mbere ryatubwiye ubutumwa, aho dukura ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu. Yesu nashimwe. Uyu munsi nifuje ko dusangira ijambo ry'Imana dusanga muri kino gitabo mpejeje kuvuga ibyakozwe n'intumwa, igice ca mbere. Turasoma umurongo wa 3 tugeze ku murongo wa 4. Haravuga ngo, kandi amaze kubabazwa abiyereka ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi, ababonekera iminsi 40, avuga ivy'ubwami bw'Imana. Maze akoranye nabo arabihanikiriza ngo ntibave i Yerusalemu, atariko murorere isezerano rya Data, ari ryo mwanyumvanye. Imana ishimwe. Twongere ko kandi rino jambo dusanga muri kino gitabo nyene byakozwe n'intumwa, igice ca 2, turongera ku imirongo 2, umurongo wa 46 n'umurongo wa 47. Haravuga ngo, kandi iminsi yose bashishikara kuja mu rusengero n'umutima uhuye, kandi wabo bamanyagura umutsima, bakajya banezerewe n'umutima utagira karohe, bahimbaza Imana, kandi nabo bashimwa n'abantu bose. Umwami Imana akabongerera iminsi yose abama bakizwa. Yesu Kristo ahabwa icubahiro. N'aya majambo tumaze gusoma tuguma tuganire ko, ariko nipfuje ko tuganira kuri iri jambo rivuga ngo umushinge nyawo wivuga butumwa y'ubwami bw'Imana Yesu Kristo yadusigaranye. Umushinge nyawo wivuga butumwa. Haleluya. Amajambo tumaze gusoma nkuko nabivuze ngitangura, n'urukurikirane rw'ivyo twize mu minsi tumazemo ya Pasika, iminsi yatubwira urupfu no kuzuka kwa Kristo Yesu byaduhesheje agakiza. Inyuma yaho Yesu Kristo amaze kuva mu bapfuye, haleluya, dusomye ngo abiyereka ari muzima, yiyereka babigishwa, amarana nabo iminsi 40, ngo ababwira ivyo bwami bw'Imana, ababwira amakuru yo mwijuru, ababwira, haleluya, iherezo rya runo rugendo rwo mwisi. Maze ngo amaze kubabwira ivy'ubwami bw'Imana vyose abihejeje, arababwira ati ngomba ngende kwa Data, ariko
ndababwira ngo mwihute muje i Yerusalemu kandi mugumeyo kugeza muhawe isezerano rya Data mwanyumvanye nababwiye. Iryo naryo nuko muzohabwa Mpwemu Yera w'Imana. Imana ishimwe. Mpwemu Yera baramuhabwa. Haleluya. Uyo niwe yabaye imbarutso yo kuvuka ku itorero rya Kristo Yesu bari muri ya nzu yo hejuru i Yerusalemu. Niho ishengero ryavutse kuri uyu munsi. Ivugabutumwa riba riratanguye. Kwamamaza ubwami bw'Imana biba biratanguye. Mwibuke ko Kristo Yesu yari yababwiye ngo uyo, haleluya, Mpwemu Yera nimwamuhabwa ngo muzoba abagabo, muzombera ibyabo nabyo kunshingira intahe i Yerusalemu, i Samariya, i Yudaya kugeza ku mpera y'isi. Mana ishimwe. Mpwemu Yera baramuronka bari Yerusalemu, bashira amanga, batangura kuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu. Abantu batangura kwihana. Imana ishimwe. Kandi hirya yo kuvuga ubutumwa bwiza bahabwa n'ubushobozi, imbaraga zo gukora ibitangaza, gukiza indwara. Niho Petero na Yohana bakiza ikirema cyari gihagaze, cyari cicaye ku muryango w'urusengero i Yerusalemu. Maze ababibonye bose bahinda agashyitsi bavuga bati by'ukuri Mana ishimwe, aba bantu buzuye ubushobozi bw'Imana. Urufatiro nyago, umushinge nyawo, fondasiyo nyayo yivugabutumwa. Haleluya. Kugira ngo ivugabutumwa rigende neza, kugira ngo ubutumwa bwa Kristo bwamamare neza, kugira ngo Imana yongere abakizwa buri munsi, hagomba gukorwa iki? Mu gice cya kabiri twasomye amajambo avuga ngo kandi iminsi yose bashishikara kuja mu rusengero n'umutima uhuye. Mana itubabarire. Uyu munsi umwete wo kuja mu rusengero turawufise. Uyu munsi umwete wo kuja mu bikorwa by'Imana turawufise. Mbega tujana imitima ihuye? Mbega tujana imitima ihuje? Mbega twese hamwe dukoranirizwa hamwe mu rusengero rw'Imana, mu ngoro y'Imana, imitima yacu ihuriye hamwe? Ariko siko biri muri kino gihe. Nicyo gituma ivugabutumwa rya kino gihe ridafise inkomezi, ritagira imbaraga. Mana itubabarire. Mushinge w'ivugabutumwa nuko abana b'Imana uko bashishikara kuja mu rusengero, imitima yabo ikwiye guhurira hamwe. Mana ishimwe, bagahuza umutima, bagahuriza muri Mpwemu Yera, maze bakavuga ijambo ry'Imana. Cya kabiri ngo kandi wabo bamanyagura umutima bakajya banezerewe n'umutima utagira karohe. Mana idufashe ikimenyetso cy'ubusabane cya kominyo, ikimenyetso cyo gusangira. Mwene data mukozi w'Imana twigishije muri ino ndwera, tubwiye ngo mu bw'Isirayeli bari bafise umuco yuko kugira ngo habe ikimenyetso cy'uko abantu bashize hamwe, abantu biyunze, abantu bahuje umutima, nuko bafata ibyo kujya bagasangira. Mana ishimwe. Uyu munsi mu nzu y'Imana, mu rusengero rw'Imana, biragoye kumenya niba naka yarayariye canke yiri wariye. Biragoye kumenya niba mwene data afise ikibazo cy'ibyo afungura canke ibyo yambara. Ariko muri kino gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ijambo ry'Imana riratubwira ngo hagati muri bo bande abigishwa, shengero rya mbere, ngo nta mukene yabamwo kuko basangira ibyabo. Mana idufashe. Uyu munsi ivugabutumwa turimwo ntigira imbaraga, ntirigira inkomezi, kubera ko umwe wese arikunda, umwe wese yikwegera ko, umwe wese aribabara. Biragoye kubabara mwene so, biragoye kwikora umutwaro wa mwene so,
biraruhije. Nicyo gituma amajambo menshi tuvuga, ivugabutumwa ryinshi tuvuga, nta nkomezi rigira. Imana itubabarire. W'ivyo byose bamaze kubikora, ijambo ry'Imana twasomye yatubwiye ku murongo wa 47 bahimbaza Imana kandi bashimwa n'abantu bose. Umwami Imana akabongera abakizwa iminsi yose. Uyu munsi bene data, ikintu cyo guhuza umutima, ikintu cyo kubabarana kiragoye. Naho inyota, naho twihutira guterana, naho twihutira kuja mu nsengero, ariko si cyo cyari gikenewe cyane. Duhuza imitima, twari dukwiye guhuza umutima, twari dukwiye kubabarana. Uyu munsi iyo habaye ikibazo hagati y'abitwa abakozi b'Imana, abitwa bene data, hakwicara ngo ikibazo bakiganire ko, habe guhanurana no guhugurana. Uyu munsi umwe wese afata inzira yiwe, undi agafata inzira yiwe. Nico gituma ivyitwa amashengero, ivyitwa amadini, uja kwibarabara rimwe ugasanga amadini 5 6, uja kwirindi barabara ugasanga insengero 8 9 10, hamwe harimwe abantu 10, ahandi harimwe abantu 5, ahandi harimwe abantu 50, ahandi harimwe abantu 100. Iryo vuga butumwa ntirigira inkomezi haba na gato. Imana itubabarire. Bene data nshuti, we wumvise ijambo ry'Imana, we wakire Kristo nk'umwami n'umukize wawe, hagarara ushikame kandi ushiramanga, tuvuge ubutumwa bwiza. Ariko ubwo butumwa bwiza twese duhuriye hamwe, dufise umutima uhuye, twese duhuje umutima kandi tubabarana. Imana itugirire neza. Ndabipfurije ibihe byiza. Umwami Yesu Kristo aduhe guhuza umutima, mu izina rya Yesu, amen.